umuntu ariko aranga kuvamo. Frank uramubona? Jewe ndiko ndamurondera uwo muntu. Uyo muntu n'umuntu hariko idrapo rya ntuze rya Sizini Egypte yitwa Carter. Okay. Dr. Emmanuel muratwumva? Ndabonye na Dr. Emmanuel. Waza. Waza. Okay, Dr. Emmanuel. Dr. muratwumva? Abona abashiramwo birazwe. Dr. Emmanuel muri ku murongo? Hari umuntu adukupiyemo uwo muntu abo bantu ni ibintu bantuka reka tumurondeye tumukuremo. Namuri muvinze. Ko Dr. Emmanuel reka turabe ko Dr. Emmanuel ko yoba yagarutse. Ndamusubijemo Emmanuel. Oui. Frank anatanda hari abantu bari basabye ijambo, hari bitwa babaho, hari n'abandi ngira ngo ego turakumva. Ego. Batwo ducira ariko nta. Nuko naringeze umenga yaduciyemo ngeze Arusha ntangira nti kubona baragize abariyo mu magaburanyama parce que yo bari réellement guidé par l'instauration, la restauration de la bonne gouvernance, ntibari kwemerera l'amnistie et fut-elle provisoire nahitabaho muri droit ya abakoze des crimes hautement inamnistiables et surtout imprescriptibles. Ni naco gituma ntangira nti pour s'assurer qu'on ne reproduise plus ce genre d'erreur, de faute, yuko adasubira tugikuramo yuko umuntu ari déjà entaché de sang, dont les mains sont entachées de sang, surtout dans le crime de génocide, adasubira kuba confié en mandat public. Et niho nari navuze nti niho duhera pour justement faire le clin d'œil à certains, nari navuze nti qu'on ne voit plus surtout de ces politiciens. Twebwe d'accord turi muri société civile ariko de par nos spécialités mais aussi akazi dukora nshobora kurwanya génocide sans regarder du côté des pratiques et de la gouvernance, des pratiques politiques et de la gouvernance. Ntangira nti assurez-vous, surtout aux politiciens, assurez-vous d'identifier de ces politiciens bavuga ihonyabwoko iyo hageze kuryosha abakozwe ko n'ihonyabwoko, allant jusqu'à récupérer l'argumentaire nta kibabaje yabaca bagumaho dukorana ya la lutte contre le génocide. Mugabo bamarushwe ku butegetsi barondeye byacu ko baburiyo barengeye. Nagize nti ndabakompara n'aba bakirisi bo ku Nweri baza ko bageze kurya wa muceri n'inkoko yo kubunani gusa. Alors donc ni identifier les vrais donc les luttes politiciennes et les distinguer de la recherche de justice pour les victimes du génocide. Ariko nsubire ndahensi rya gatatu parce que c'est de là où tout vient. C'est-à-dire, si c'est un génocidaire identifié, il faut plus se trouver de prétextes. Enfin, kiriya umenga nagiye bariko baravuga kiradufasha gutahura comment y arriver. Nk'ibi tumaze ku mwanya tuvuga, quand on identifie des groupes politiques, même des acteurs de la société civile, qui commencent à trouver des justificatifs. Sindamu Thomas Kuruto kari kumenga à l'époque yararongoye studio y'ijambo, et à l'époque on disait que Willy Neutre Datawanje, quelqu'un a déclaré sur les antennes d'une radio étrangère il faut reconnaître que parmi les acteurs ou les auteurs du génocide de Tutsi de 93, il y avait des orphelins de 72. Quand on s'arrête là, c'est comme si c'est anodin, mais nka twebwe tuzi la topographie tuba tutahura ko ari un justificatif. Je ne veux pas aller plus loin. Mugabe igikuru ni éviter de tolérer d'amnistier des crimes inamnistiables et de assurez-vous de détecter je dis bien tout langage qui concilie, qui accommode les génocidaires. Et enfin,
les génocidaires au pouvoir ne doivent pas bénéficier d'un répit pour autant. Parce que balayer dans nos propres rangs, balayer devant notre propre case, ne signifie pas que le camp d'en face, celui-là qui a génocidé, continue à génocider les nôtres, doit avoir un répit. Concrètement, le concept, c'est bien malheureux que ça commence à se vulgariser et qui nous charge génocide au compte-gouttes, c'est une triste réalité. Deux, la coopération est transfrontalière. Il y a des génocidaires burundais, rwandais et congolais. C'est une réalité dont on doit absolument tenir compte et de manière constante parce que c'est un fait bien malheureux et aux politiciens d'y penser. Je dis bien aux politiciens d'y penser qu'on va recorrer la gouvernance, no guhindura inzego, guhindura inzego. Ce n'est pas admissible que le Burundi, il n'est pas admissible qu'un pays soit dirigé par une organisation déjà identifiée par les Nations Unies comme faisant partie d'une internationale génocidaire. Ça, c'est le CNDD-FDD, qui n'est nullement différent du FRODEBU, moins encore de l'Ubuya 72. Arico gica gisigura pourquoi la présence militaire au Congo yaba FDNB umugane wa fait na FDD benimbonera kuri baje gufasha leta ya Congo kwica abatutsi muri Congo. Alors encore une fois, c'est une de ces choses ndabicamo kubiri muhabombwe ngo tumaze kwirezima gatatu kane sinsubira hari ivyo dukora dans nos rangs, donc ne pas confondre l'élite politique et la rejet de justice, mais en face s'assurer que des génocidaires identifiés ne soient plus élus. Et enfin, garder l'œil sur la coopération transfrontalière entre les génocidaires burundais et leurs co-auteurs du crime muri Zaïre, Congo n'u Rwanda tugira amahoro. Dr Emmanuel, merci beaucoup. Turaho nyene ngira ngo hari kibazo nari nababajije nicyo ngira ngo space yakatiwe ko nari nababajije none atari lo faciès cyangwa la morphologie ni igiki gihuza umututsi wo mu Buganda, mu Rwanda, muri Congo ni Burundi. Kiroroshe wakoze gukuramo le faciès parce que ce n'est ni le seul critère ni le critère le plus fiable. Ubu are on se parle ikintu kibahuza et je lance en défi à quiconque me prouvera le contraire ni kuba bari victime ni kuba bari visé par l'idéologie d'extermination enseignée par le CNDD, repris par les FRDC et que ces gens comme ico mu mpare yuko batari ico gihuza umututsi artuwire. J'habite au Canada mais je me constitue comme rescapé, je sais que je suis rescapé. Iyo niyo critère ya mbere par les temps qui courent. Igihe byanshikira ko kandi j'ai bien noté que Mukasi yahatangiye clin d'œil, il n'est pas utile de se perdre dans ma considération anthropomorphique. Nari nagombye kubivuga, c'était au nom de la science, mais c'est pas vraiment l'objet principal aujourd'hui. Navuze nti que la Benhaukaja yarakoze une étude arerekana certains des traits culturels zitandukanye n'atari nyinshi iyo mirwi ibiri, ariko par contre jamvuga nti puisqu'on accepte ko ari ibintu bibiri vyitwa abahutu n'abatutsi n'abatwahampande, reka twibukanye yuko igikuru atari kuba sosi usora. Igikuru nuko, comme je viens de le dire, il y a une idéologie qui pèse constamment contre abitwa abatutsi. Naciye ntagakarorero nti nk'uko ujemba muri Canada tuciye dukoresha niyo faciès yanyu, turazi yuko par exemple abazungu d'origine grecque bafise ibigohe byinshi n'imfundo kandi bagufi akenshi. Il me semble aussi, c'est pas tous les Italiens, mais les Italiens du Sud. Abo n'abantu tuzi tubana ngaha. Mais cyo si kibazo singorane, yoba ingorane ntibikabe iyo hari abantu baca bagira bati à nous deux amahoro yacu démocratie zoboneka ko abantu bawushije. Voilà, alors c'est là où mon comparatisme je pense vient à contribution. Mwacumvise par le temps qui court abatutsi bisi yose ubamenyeshwa niki nuko intera hamwe FDLR, FDD, CNDD, CNL aussi bita ngo ni yarahindutse nari ya paripehutu imwe ya Rwasa yakoreshaga funi no guca amatwi abantu bose bajya bagomba kuhornya abatutsi. Ubu nibo constituer le ciment unificateur et partant le critère d'identification le plus fiable bicarisha umututsi muri iyi Instagram. Ego cyane urakoze. Dr Alphonse Rugambarara ntibyakunze yuko agaruka
ku murongo ariko ndibaza yuko ibibazo byari byabajijwe Dr Emmanuel abitanze. Hari wari wasabye ijambo karebaho ariko sindi ko ndamubona ku murongo. Rutama, reka dufate umwanya mutonya mugira ico muvuze. Rumata naje hari akantu nagira nongere ko Frank ego ni mwampunde imbere yuko Rutama avuga urashobora kukongeraka. Frank juste pour corriger nous Dr Emmanuel ntiyanyumvise neza sur la question ya rapport yabijya la mise en œuvre du rapport ya Nations Unies. Effectivement naja dans le sens byanditswe muri rapport sinavuga ngo hariho ngo kuzogira genocide ngo bazokwanaliza genocide y'abatutsi n'iy'abahutu. Ce n'est pas dans ce sens. Navuga dans le sens rapport bivugamwo bavuga ati muri iyo étude il faudrait d'ailleurs c'est dit il faudrait en particulier s'intéresser aux événements qui ont eu lieu en 1972 lorsque de la vie générale on avait entrepris systématiquement d'exterminer tous les Hutus instruits. Et nul n'a jamais été poursuivi pour ces actes. Ni dans ce sens, mais sinon, le rapport il y a 96, juillet 96, ni clair, bavuga yuko habaye génocide des Tutsi. Alors, nagira mbanda muje kugira mu conclure, muvuge ingene twogira ingene twisohokamwo. OK, c'est bon, twabonye le rapport n'a jamais été mis en œuvre. Ntiyakurikijwe. None uno munsi aho tugeze uno munsi ko CNDD FDD avuze ati muri Nations Unies avuga ati habaye genocide y'abahutu en 72. Est-ce que le même CNDD FDD izozivuga ati harabaye na genocide en 93 ati kugira Nations Unies s'il faut une commission internationale de justice ibigirire hamwe? Parce que c'est pas évident ntizobigira, mais il faut trouver un plan B. None mu gihe CNDD FDD itabisavye muri Nations Unies, quelle est l'alternative? Nico nagira musongorere ko kugira tumenye exactement ce qu'il faudra faire à l'avenir. Murakoze. Urakoze cyane Dr Emmanuel, nibaza yuko mu majambo makavunaguye kuko abariko barasaba amajambo ni benshi mugira ico mumushikirije. Murakoze neza. Akadatetswe kazokotswa murambabarira. Nene ngomba kuvuga ego nari mvuze nagomba kumwibutsa yuko koko atawihenda yuko hagitwara CNDD yakoze abanyabwoko canke abandi baba batwara nk'abajya bagomba kwimika Rwasa par exemple ngo niwe ngo yopfuma haba namba aho kuba ari kwimena amaso. Par contre Nations Unies nibyo zumviriza zikorana n'amareta ariko ziranakorana n'amashirahamwe. Nico gituma nk'aba Andre nikwigize nuko umenga niwe ari karavuga canke wari we wese abantu bagwanye yego nabonye ko ari we ari abantu bagwanyeho nyabwoko by'ukuri dans le sens de s'en servir pour se hisser au pouvoir. La coopération s'impose kandi le lobbying yokoreka nuko iriko irakoreka excepté que nibyo niko ndavuga parce que ni kintu ce n'est plus en secret ni kintu kimwe mu bigoye dire tugwanye ihonyabwoko ngo mugabo ntitudoma urutoki kuri banaka atien kandi barakoze ihonyabwoko kubera batwara. C'est exactement ce que disait Mukasi non ni byanditse kwa Aldo Ayero, c'est vrai Mukasi là c'était récemment Aldo Ayero disant ne mentionnez pas ou plutôt ne parlez pas de génocide à Arusha sinon les négociations s'arrêtent. Donc nous il y a la voie du lobbying par le biais des ONG, donc des organisations de la société civile, luttant rigoureusement et sincèrement contre le génocide. Je dois insister parce que, en bon exemple, le génocide qui a failli décimer les Arméniens en 1915, il y avait admis, reconnu par les Nations Unies, l'auteur identifié, formalisé, c'est l'État turc. À l'époque, vous voulez bien, il y avait l'Empire ottoman, bien sûr, dont l'héritier, l'État turc. Mais effectivement,
on ne serait jamais attendu à ce que ce soit l'état turc n'ubirinze yoyo isaza igitera igeno ntaryabaye. C'est cela l'exemple. Haba hasigaye yuko dutandukanya kwifashisha nyabwoko kuri canga n'abishwe n'abaturiwe n'ababishwe nabi bazira politike. Iyo utangiye kugira cette amalgame uri kukamira mucogeje wa mu genocide rero pouvoir tugira amahoro nibaza ko byumvikana. Ego cyane urakoze. Rumata murashobora kuvuga mu majambo avunaguye. Frank, Oui. tanga ordre bunyene guca abantu bacu bamenya kare uza gukurikira institut twandabona na Mutama Muhozi asavye ijambo. Donc tuce tubaha directement cyo babandanye sibyo? Reka Mutama Muhozi atangure ariko nashanda bamenyesha d'abord ko na Dr Rugambara ari hasi ari akoresha konti itorera Burundi nimurabo mu duze nawe kuko yari mu invité reka muze Innocent atangure nta kibazo. Mutama Innocent muratwumva? Yego ndabumva cyane. Ego murashobora kuduga kwijambo? Murakoze cyane. Mu 93 sinzi benshi uko mwangana je nakora muri RTNB. Muri campagne electorale barahaswe kunensha kuri marché agasoko kegereye dispensaire yo ku Mpanda. Nari muri tournage na equipe y'abafaransa sur des questions de santé comme hari hafi isoko nje numva abantu nyuma yanje bariko baravuga banyegera ngo nkotanyi icyo gihe bita abatutsi inkotanyi za Mayugi. Bon, j'ai eu le réflexe de bagarreur de la cité twakuze turwana dukubitana ingumi n'abakongomani ko twara abana nabo benshi. J'ai eu le réflexe ndahindukira j'ai foncé dans la masse. D'abord nindabuzi baca bagira ubwoba bararikira. Ça c'est avant le ko amatora aba yuko Frode bitsinda. Il y avait déjà une campagne sur base ethnique qui était très visible et massive. Icyo ni cyambere cya kabiri jewe muri 1993 kudeta ibaye umunsi wa gatatu nagiye ku kazi kuri RTNB aho nava mu ngagara n'amaguru hajayo parce que nta mabisi yariho ko nari mvuze nti kangende ribanyirukana ndasubira inyuma ko nta radio yavuga icyo gihe nuko benshi mutabizi cyangwa mutabyibuka. Nishize indani nasanze hari Antoine Hamikevyo c'est le beau-frère wa Rwagasore twarakorana un homme exceptionnel. Hariyo Marie José Niyonzima, hariyo Atanazi Ntiyanogeye, hariyo Sindokotse, hariyo twari nka batanu. Jenda badabaza ntibagabo none journalisme yacu ni nyabaki. Au moment où les gens ont besoin d'informations, twese turanyika. Il faut que dukora. Ati oui mais nta mushefu n'umwe ari ngaha ibyuma tubisohora gute. Jewe nserukira le personnel muri conseil d'administration. Donc je suis administrateur de la RTNB. Tubisohore si ça tourne mal murabishire ko ce sera ma faute. OK. Uko niko arya mu image ya mbere ababe byibuka mwabonye muri RTNB ibanga hariko harasha mu Kirundo hari abantu benshi bakomeretse ndibuka umugore yari etandisha n'itabe muganga atabaza ati turakeneye amaraso abantu bakomeretse ni benshi etc. La interview de la Dango qui expliquait ce qui s'est passé. Vous avez appelé muri ambassade donc de la première ministre on dit appel au calme. Bon, je me suis fait envoyer promener. Le jour suivant niho banyirukana par téléphone na Antoine Hamikevyo baramwirukana par téléphone aussi kuko icyo gihe ministre yatwirukanye yavuze ko je yambwiye yuko ibyo turiko turakora byose c'est pour le compte des putschistes. OK, je banyirukanye mugabo ndavuga ati comment on va faire parce que icyo gihe babwo nta batutsi bariko barapfa bona basoda bariko barica abahutu ruguru. J'avais un collègue bamwe bashobora kuba bazi yitwa Claude Ndamage w'umunyarwanda irabiri kamera amateur ndamutira kamera nari en contact n'abantu muri leta major ndatelefona nayo ndababwira nti risque nimashaka kundongera ingene nja ruguru prouver biriko biraba umuntu abibone. Barantije hélicoptère pendant pratiquement une semaine avec 2 pilotes ndaja Bururi, Gitega, Karuzi, Mbuye, Bubanza sinibuka n'ahandi. Icyo gihe hari hateye ubwoba. Ndabahe un exemple ingene byari bimeze nabi ko narigeze kumva bavuga ko les militaires ne sont pas intervenus. Twaciye hejuru y'iwabo na un des pilotes wa hélicoptère hariko harasha azunguruka hejuru atashobora gukora na kimwe. Il y a une chose qui me semble constante abantu benshi batigeze babona ndeka ndabivuge brutalement abatutsi. Beaucoup d'entre eux vont toujours surestimer leur état et leur armée. Vous les avez tellement surestimés mutazizi.
à quel point ils étaient faibles. J'ai naragiciyemo pendant à peu près 2 ans. Narakoranye nabo parce que j'avais des bons amis, il y avait des gens extraordinaires là-dedans, mais les gens étaient très faibles, abantu bari bashaje, abantu bari, etc. Donc on a fait le tour, j'ai vu des histoires pas possibles. Amakandi de place akiri ko ari constituant, narafasha narabye ibiziga by'abantu bapfuye antase. Enfin, c'était des horreurs pas possibles. Uwo bagifise iyo video ndamusabye ko yompa nkagira copie parce que narazimultiplié, ndazidistribuer à gauche à droite. Et c'est à cette époque-là qu'on m'a mis sur la liste des gens poursuivis pour haute trahison. Ok, c'était ma conscience qui me dictait de le faire. Maintenant, il y a qui après. Ce qui est clair, le génocide des Tutsis a été pensé, tentative d'exécution, plus d'une fois. L'obstacle, c'était l'armée. Obstacle, ça veut dire que ça peut s'exécuter anytime. Kuko nta obstacle physique ikiriho. Obstacle yo ikiriho un petit peu aujourd'hui, ngo wari ubwoba plus umwe bw'u Rwanda. Mugabo l'idéologie est là, il a été implanté par les abakuru bakiza, il a développé, mu Rwanda amona bigituma genocide yabaye mu 94 no kubera ibyari byabaye mu Burundi bitagize suite, byabaye banalisé. Iyo byabaye mu Burundi biba pris au sérieux bikaba scandale, probablement ko mu Rwanda batari kubahuka kumara abantu. Alors, ikindi kintu nashaka kuvuga en fait qui est fondamental. Ibintu ni bibiri. Nta gihugu kibaho kitagira intahe. Nta gihugu kibaho ushobora kwica umuntu bikaba sans suite. Ce n'est plus un pays. Quelles que soient les circonstances, que ce soit un génocide, que ce soit des crimes de masse, que ce soit un crime ordinaire, kwica umuntu bikaba banal. En fait, nta gihugu tuba tugifise. Rero Burundi twabutakaje kera cyane ntitwiranda compte. Nta gihugu gishobora kubaho kitagiramo intahe. Intahe iri rigoureux qui rend justice comme ça l'était par le passé, ou si ça ne l'était pas, qu'on doit le faire, on doit le créer. En fait, ni rapport de force politique. Si on ne crée pas un rapport de force politique, ituma Uburundi bugaruka. Abantu basubira kuba abantu bajejwe kuzuriza abantu kandi babikora rigoureusement. Turashobora kuvuga pendant des décennies tuvuga gutya des choses très pertinentes. Ne vous faites pas des illusions sur la communauté internationale, sur les ONG. Harimo les mêmes travers qu'on a dans les gouvernements. Uwo bigenda byampira. Hano turaho bagira rapport, ça allait encore parce que baranayigize. Ça va de mal en pis. Donc, tout a créé rapport de force politique. Itu igihugu kigaruka ibuntu n'abandi bazopfa turiko turasemerera turi en exil, etc. Donc, ntarize kurandira nizo quelque point nashaka kuja. Je nabonye ibintu byinshi muri iyo periode. N'irya série twatanguye y'amatemonyage ayo nabonye, c'est à la suite y'umuntu umuri Nonantura nabonye Bubanza, umuntu w'umuhutu yari yatabaye abatutsi bose bari mu ikambi y'abasoda, niwe yari abakijije par petit groupe gushikaho bamumenya nawe ahungira muri abo bandi. Yarambwiye ni phrase kandi babwire naho ni titre y'igitabo kiriko kiraza, imbuto y'Imana. Since we pose your question, naje niyo question n'ibyo okay. Reka ndondera umuntu ambwira iyo bariko barica abatutsi, c'est quoi l'argument? Iyo muntu ndagenda ndamubaza none bica abatutsi bavuga ngo babikira iki? Uyu mugabo arambwira ave plus ou moins 45 ans, pied ni umuntu asanzwe cyane. Ati bavuga ngo kurandura no guhonya ubwo bwoko bubi bw'abatutsi. Aca arabandanya ngo ariko bari bagira ko imbuto y'Imana idahona. Imbuto y'Imana ntihona. Iyo phrase yarangubiye mu mutwe gushika ubu. Bon, rero muri make ni rapport de force en fait politique, ni rapport de force si morale. Si on n'arrive pas à créer un rapport de force, ituma ikintu kiri juste giprima, le crime kaba reprimé, tuzopfa n'agahinda gutya. Murakoze. murakoze Mutama Innocent. Frank uracyahari? Merci beaucoup. Hano rero hari abaza kuduha témoignage, hari n'abandi bariko batubwira ku mategeko y'ibyabaye en 1993. Aha rero twari dufise umwe mu batumire atari yabonetse kuva kare. Nashaka nawe tumutumire afata ijambo, akaba ari Mutama Alphonse Rugambarara.
Dr Alphonse muratwumva? Ntego ndabumva neza. Parfait, parfait. Donc, je suppose que vous avez pu entendre les discussions et je ne sais pas si vous voulez enchaîner et donner quelque part votre point de vue. Cyangwa mushaka nte abandi bashoboye gusaba basabye ijambo bashoboye gusaba ibibazo namwe muke mwishura. Nawe ndashobora kwishura uko nagenda kurikira bimwe bimwe. Okay, hari bimwe bambajije directement alors ibyo nashaka kugaruka ko ubwa mbere je voudrais vraiment faire une précision ici yerekeye Dr Emmanuel aguma agaruka kugaburanyama n'ibindi je nibaza yuko iyo langage yo igabanya ashaka yuko abantu bashobora gukorana ibiduhanze twese ni ugusonerana kuko n'ibyo umuntu ashobora kuvuga ku byabaye muri kahise ni byinshi byababaje benshi rero nibaza yuko ngaha turiko turarondera ingene twova muri aya mabi twabayemo iyi myaka yose nagira ngaruke ku bijanye n'ikibazo mwabajije ama événement yabaye dans le passé numvise André Nikwigize abigarukako nabyo biri muri iyi rapport nta abagize ijya enquête yo muri 95-96 ntaco batashitse ko ni uko tutazi gusoma tudakunda gusoma ariko nukuri nka byose birimwo twavuze ivya impunité twavuze ibijanye ni honyabwoko n'ibyo mwabavijije byo muri 72 birimwo ngukare ntari nabonye aho byanditse ariko Andrea yabivuze ko gatoyi ni le numéro 498 si l'on décidait d'exercer une compétence internationale à raison des actes de génocide perpétrés au Burundi, une fois l'ordre et la sécurité, l'harmonie entre les ethnies rétablie dans une mesure raisonnable, l'enquête, loin d'être circonscrite aux actes commis en octobre 93, devrait s'étendre à ceux perpétrés dans le passé afin de déterminer si ces derniers constituaient également des actes de génocide et dans l'affirmative d'en identifier les auteurs et de les traduire en justice. Il faudrait en particulier s'intéresser aux événements qui ont eu lieu en 72 lorsque de la vie générale, on avait entrepris systématiquement d'exterminer tous les Hutus instruits. Nul n'a jamais été poursuivi pour ces actes. Rero wazanye ico kibazo abyumve yuko muri iyi rapport biravugwa nagira rero kuri ako kantu nkebure nabo muri leta nabo babishigikira bya genocide 72 severe yakoze nibaza yuko abantu bo kwikebuka bibaza yuko ijya raporo ya severe ubwa mbere yakurikije koko ibijanye n'ama-enquête kuri les actes de génocide ou le génocide lui-même kuko c'est vraiment une enquête internationale itegerezwa kubikora ikabishikako. Les enquêtes nationales zirashobora gufasha une enquête internationale ariko sizo zidesida ibyo bintu et de façon je dirais unilatérale ni nk'ibi turiko turavuga ku bijanye n'iyi rapport essentiellement
tutagiye mu bishobisho n'ibindi nabivuze na kare que des actes de génocide ont été dénoncés dans ce rapport et conclus dans ce rapport ne s'arrête pas là, s'il vous plaît. Il y a d'autres choses à faire pour que justement la justice yokora ko gushika les auteurs. Iyo ni point nibaza yuko ngaha twokwumvikana ko twese ko naho mu bamwe badenonsa l'accord d'Arusha. Muri accord d'Arusha hariho un article ni muri préambule ivuga yuko tubivuze mu Kirundi no mu Gifaransa tuvuge les actes de génocide, ça veut dire que abantu bicwa kuko ari abatutsi, kuko ari abahutu. Ivyo ninde atobibona ashaka ko ukuri kuhaba. Umaze kubona yuko umuntu yishwe kubera iki, vyemere, hanyuma dusabe inzego zibijejwe zishike kuri conclusion yukumenya ati nous confirmons ni génocide, nous confirmons ababikoze naba. Byaba ari umuntu yita ko ari umuhutu cyangwa umuntu yita ko ari umututsi ashaka kugendera ukuri, uko niko kuri kwacu. Ndibuka aho twari nyene Arusha, exemple baduhaye ni exemple ya Mandela na Desmond Tutu muri Afrique du Sud. Desmond Tutu yarasohoye rapport yiwe, niyo ahubwo abantu bofatira kuri la commission vérité et réconciliation muri Afrique du Sud, où Desmond Tutu yahamagaje même Madame Winnie Mandela aze kuvuga ibyo bamwagirizako. Ça a été une séance très très difficile pour tout le monde. Rero aho rapport isohokeye, yaba abatwara ubutegetsi bwa mbere y'abagize apartheid, yaba abo muri ANC n'abandi bose baravuze ati oya, iyo rapport ntisohoke n'iki. Mandela yababwiye ati iyi rapport itegerezwa gusohoka, twarayisabye, dutegerezwa kwemera ibyabaye, n'ahari bibi kuri twebwe ni histoire yacu, abantu bamenye ibyabaye by'ukuri. Niho iyo plus jamais ça tuguma tuvuga twanditse n'iki, niho yoba koko ya plus jamais ça kuri twese. Abavugira aba n'aba nta kibazo gihari. Uvugira jenoside y'abahutu nta kibazo, uvugira jenoside y'abatutsi nta kibazo. Ikibazo nuko utoshobora gutahura yuko hari abandi bababaye. Kuko iyi ideologie tuvuga itangurira kuri exclusion. Ideologie d'exclusion yatanguriye ku Babirigi, ku Badagi, hama ku Babirigi. Ivyo ni ibintu tuzi, dusoma, tuvuga. Navuze kare igitabo ca Mayugi yerekanye neza l'idéologie d'exclusion et de génocide ingene yatangwa. Nous sommes tous d'abord victimes y'iyo situation de colonisation. Victimes pourquoi? Kuko niho habaye muri aka karere la résistance du peuple murundi, la résistance du peuple munyarwanda. Ivyo ni vyanditswe ba Hans Meyer baravyanditse ati aba batwara ngaha tutegerezwa kubakura kuko butwara. Rero dutahure neza ko imbere ya vyose twese turi des victimes de la colonisation. Ico tudashaka kuvamo malheureusement
nuko ayo ma identité yashizwe imbere kurusha ayandi par la colonisation twabifashe tukabigira ibyacu ya divide impera twayigize iyacu psychologiquement tuba abo abazungu bakreye kandi bazi ko babikreye kugira ngo ntitwigere tumvikana deux lignes parallèles zitazokwigera zumvikana turavye n'ingene bakalifya umwe wese umuhutu ameze gutya umututsi ameze gutya création y'ama complexe entre nous complexe de supériorité complexe d'infériorité zizana ubwoba zizana urwango ivyo vyose vyubatswe iyo myaka yose nabo ushobora gusoma ico gitabo byo byiza naragize un résumé yacu kuri site www.itorero.org byodufasha cyane gutahura ikinogo turimo twese le peuple murundi tuzoyigarukana ryari harabasavye kumenya iby'ubuhutu n'ubututsi dutangure kumenya yuko identité nyamukuru imbere yuko umuzungu yaza yari ubwoko nkomoko aribwo imiryango umurundi yirahira umwana w'abahinda je umwana w'abahanza je umwana w'abanyakarama etc iby'ubuhutu n'ubututsi byari réellement secondaire c'était l'aspect social et économique essentiellement ivy'ama origine abazungu bazanye kuvuga n'ibiki ce n'était pas le vécu de nos aïeux de nos ancêtres ça a été le vécu après baja mu mashuri basoma ibyo basoma gutahura rero ko twagiye muri uyu mutego nico kintu gikomeye tumaze kubitahura niho twobona yuko hariho une politique au Burundi yaje ishaka ko tutaba nko mu Rwanda rwa 1959 kandi vyarashobotse kuko abarundi batoye muri 1961 ico batoye nuko bagumara abarundi umuzungu utanka mu ngwano yiwe ati uwo muntu ariko arabashira imbere azotugora reka tumukureho za nyigisho zirakomeza kurusha wamye uvuga amagaburanyama Dr Emmanuel à cette époque-là Casablanca et Moronvia c'était essentiellement amagaburanyama mais aussi l'aspect du génocide du Rwanda qui a eu des influences pour ceux qui étaient dans l'offensive et aussi pour ceux qui étaient dans la défensive. Casablanca, Moronvia, c'est essentiellement cela. Ntibashoboye kugaruka kuri ya ligne Rwagasore yari yabasigiye. Aho niho havuye intambamyi zose turacyari muri Casablanca, Moronvia. Kubijanye navyo vya origine ni mubanze mwibaze ijambo ubwoko icyo risigura iyo abazungu bayitraduije par ethnie nukuri mwese ngaha nimufate Google murabe la définition du mot ethnie Emmanuel yabivuze kare hari byinshi dusangiye en tant que nation ou en tant que ethnie rundi. Mwari muzi yuko nko muri Congo aho tubana hariho royaume y'abarundi muri communauté la liste des communautés de 1955 ou des collectivités communauté rundi collectivité rundi ethnie rundi yanditse mu ma liste yama ethnie yo muri Congo
ni gute abo bantu dusangiye la nation kuko bari muri la nation Burundi tuko nabo muri Tanzania abahangaza abashubi abaha abahinda bari bafise des territoires aho mu Buha aho bose twari dusangiye la nation Burundi. Ni gute muri Congo bitwa ethnie Rundi ariko mu Burundi tukitwa Hutu Tutsi Twa? Est-ce que nous sommes des intellectuels? Nous ne sommes pas capables de dire non, s'il vous plaît, ibyo sivyo. La pensée ikatugaruka ko twebwe tukavyanga sur le plan anthropologique, tukavyanga sivyo namba. Turazi la définition du mot ethnie en français. Ça ne correspond absolument pas au nom ubwoko. Ubwoko ubukoresha ku bintu byinshi. Ni wavuga ubwoko bw'inka, ubwoko bw'ibiharage, uzoza kuvuga ngo ethnie des vaches, ethnie de comment? Oya nitwikebuke sur le plan intellectuel. Turabe nuko ico kintu twogisubira koko. Tukamenya uko Burundi bwari bwubatse imbere n'ingene muzungu yasambuye notre civilisation mu madomene yose, même les domaines spirituels. Niho twogaruka kuri identité nyayo y'ukuri. Tugaruke kuri Murambarira, docteur Alphonse Murambarira, c'est pas dans mon habitude de couper abantu bariko baravuga, mais cette fois-ci hari abantu bariko barashaka kubabaza ibibazo mwebwe n'abandi batumire. Nashaka musongore gutyo tubahe nabo iminota babaza ibyo bibazo cyangwa batange commentaire sibyo. Merci beaucoup. Ego, reka tugaruke kuri le point d'aujourd'hui. Nuko hari ibibazo mwabajije nifujije kugira icyo nabivuze ko kuko ni ibintu nagiriye ubushakashatsi kandi ngomeza ko nabonye ko le principal problème iwacu ni aliénation identitaire. Nitwiyizi tukagwana ku bintu badushizemo tudashaka kuvamo. Ntidushaka kuva muri ayo makomplexe. Rero kuri iki kibazo ca rapport de 96, iyo rapport yodufasha twese kuko iravuga vyose. Amaresponsabilité y'ivyabaye ari kuri bose. Je dirais même plus no kuri rapport yavuze la responsabilité de protéger. Muhozi yavuze la surestimation de l'armée, mais personnellement je pense aussi que c'était soit qu'ils n'avaient pas prévu cela, soit qu'ils n'ont pas, comment dire, qu'ils n'ont pas su s'organiser. Mais ce que je sais mu byo twabonye i Burundi hari deux provinces zonyene zitashikiwe n'ihonyabwoko à grande échelle. C'est la province de Cankuzo et la province de Bururi. Je demanderai aux gens de se poser la question pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé kugira ngo aho hantu habe d'une certaine façon épargne. C'est que quelque part il était possible que le pays en soit épargné. Ibindi bisigaye n'ukuri twubake dans l'unité kandi birashoboka. Niba mbona umuntu yashikiwe n'amabi mu muryango akabura abantu atazi igituma, tumufashe kubimenya. Niturabe ngo n'umuhutu ngo n'umututsi, dukeneye ukuri ku Burundi. Uko kuri ku Burundi niko kuzodufasha. Nta yindi nzira
dufise atariyo nta yindi murakoze cyane ego urakoze Dr hari abamanitse bashaka amajambo hari Rumata inyuma ya Rumata hayice hakurikira baho Rumata sindi umuja Rumata murashobora gutangura hama ego murakoze